Ibihe vyiza kuri mwese banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ino mboneshakure mukunda muri benshi Shiramatsiko TV. Nanone n'umwanya w'amakuru agezeko ariko aragarukwako cane. Turi kw'igenekerezo rya 4 z'ukwezi kw'icumi na kabiri umwaka w'2025. Kaze mu makuru agezeko, amakuru agiye kwibanda cane cane ku yariko aravugwa mu birabana n'umutekano na politike. Kuko twama twabikoze tubashikiriza amakuru abariko aravugwa cane mu birabana n'umutekano, bivugwa muri politike, bivugwa mu birabana n'agateka kazina muntu, ibivugwa mu ntwari ibereye ndetse n'ibindi vyose muba mwanyigejwe biba biriko biragarukwako cane irya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi ndetse no hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi. Muri kano kanya turagaruka ku makuru akomeye cane ariko aravugwa cane mu mutekano, aho ibintu vyasubiye kuyangara. Ni kuvaho umurwi M23 uriko urakora intambara ikomeye cane muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Intambara uwo murwi uhanganyemwo n'ingabo z'u Burundi, igisirikare ca Kongo ndetse na Wazalendo. Kuri ubu ngubu ibintu vyahinduye isura, hari ibisasu biriko biravugwa yuko vyatewe n'ingabo z'u Burundi. Ivyo bisasu bikaba vyaturutse mu Burundi bigaterwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ibiteye ubwoba n'ukugene iyo ntambara isubiye kubura mu gihe abakuru b'ibihugu, no kuvuga mukuru w'igihugu ca Kongo, w'igihugu c'u Rwanda Paul Kagame ndetse na Ndayishimiye w'u Burundi bari i Washington ugusinya amasezerano y'amahoro. Ariko nanone bigatangaza ukugene imigwano ariyo ikomeje kubandanya kurusha uko vyahoze. Uvira niramuka ifashwe n'u Burundi burashikirwa. Amakuru dufite akomeye cane na makuru avuga ibisasu bikomeye cane biriko biraterwa muri Cibitoki, ni mu gisagara ca Bujumbura, aho ivyo bisasu vyatumye indongozi z'igisirikare zifata ingingo zikomeye ku banyagihugu baturiye mu Cibitoki. Uburundi buhana urubibe na Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, aho abanyagihugu bari basanzwe barima babujijwe gusubira kurima bakaja mu ngo zabo kugira ngo barabe ingene babacungira umutekano. Kuri ubu ngubu ibintu birakomeye cane. Abasesenguzi mu vya politike baravuga yuko ibara rirashobora kugwa mu gihugu c'u Burundi umwanya n'umwanya. Kuri ubu ngubu u Rwanda narwo ruvuga yuko hari ibisasu biriko biraterwa ahitwa Bugarama, ni mu kiyaya ca Bugarama, aho kuri ubu ngubu igisirikare c'u Rwanda naco cakoranije abajejwe umutekano bose, haba ku rwego rw'igipolisi ndetse no ku rwego rw'igisirikare. Bakaba bakoraniye ku mupaka uhuza igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo ndetse n'u Burundi n'u Rwanda, aho kuri ubu ngubu ibintu bikomeye cane. Bamwe n'abandi babona yuko iyi ntambara ishobora gutandukira ikaja mu gihugu c'u Burundi. Ni mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye atari mu gihugu, ni mu gihe umukuru w'inama nshingamateka atari mu gihugu, ari mu Burusiya, aho bamwe n'abandi babona yuko aka gakino koba gakomeye cane. Uko muri Amerika vyifashe aho abo baperezida bari, boneka yuko ari urukino rukomeye cane rwa politike. Muri Amerika umukino urashushe, umwe wese n'ikarita yiwe. Kongo ejo yatunganije ikiganiro ku bamenyesha amakuru ivuga ivyerekeye amasezerano bagiye gusinya. Ejo nyine u Rwanda narwo rwaratunganije akavuna amasase n'abasenateri bo mu mugambwe w'abarepublikani wa Donald Trump, bagenda banemeranije kubandanya bakorana neza nk'ibihugu. Ivyo bamwe n'abandi babona yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ataco yagiye gukora muri Amerika ari urukino rukomeye cane rw'ubwenge rwa politike ruriko rurabandanya hagati y'abagabo babiri, ni ukuvuga igihugu cibanye c'u Rwanda ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho nyine bamwe n'abandi babona yuko ano masezerano ashobora gusinywa, ariko nubwo yasinywa n'ubundi bintu bikabandanya kuyangara. Ivyo bagafatira akarorero ku kugene umucanwa ubandanije kwaka mu gihe abo bagabo bagiye gusinya amasezerano. Ico kiriko kiravugwa cane ni ibijanye
n'u Burundi bushobora kuba buri mu kaga. Ni mu gihe Rugombo, abatuye Rugombo mu ntara ya Bujumbura bariko baratangaza ko bariko barumva ibisasu n'amasasu mato vyaturutse ku butaka bw'u Burundi vyerekeza ku birindiro vya AFC M23 guhera mu gitondo mu ruturuturu, aho bamwe n'abandi babona yuko ibi bintu bishobora gutuma AFC M23 yadukiriza ibisasu ku Burundi, maze Uburundi nabwo bukagwa mu mporera bivanye n'intambara ikomeye cane Uburundi bwijanditsemo. Muri ano makuru vyose turagenda turabigaruka ko amakuru ariko aravugwa cane ku mpande zombi zihanganye muri kino gihe. Turagenda turabigaruka ko twabiguteguriye. Nimba utarafyonda kuri sabone canke se subscribe, fyonda ko kugira ngo uzurabana natwe mu nkuru n'ibiganiro twama twatambukishije kuri nombonesha kure mukunda muri benshi ya Shiramatsiko TV. Nimbonesha kuri mwe rudende bageza ko amakuru aba yizewe aba ariko aravugwa cane irya nino. Nkuko nari mpejeje kubikubwira, reka dutangurire ano makuru kubirabana n'umutekano. Intambara zikaze hagati ya M23 na FARDC n'ingabo z'u Burundi imisi iraheze nyuma y'isinywa ry'amasezerano y'amahoro i Washington riba kuri uyu munsi. Bukavu kuwa kabiri Kigarama mu mwaka wa 2025 ku rubibe rw'u Burundi na Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo no mu bindi bice vy'intara ya Sud Kivu, amasasu menshi ariko arumvikana Rusizi no ku misozi ya Togatoga, Kamanyora, Kaziba na Rubarika. Abasivile bakomeretse, abarwanyi barahunga. Amasasu araturirwa, abantu ibihumbi barahunga. Amasaha makeya kugira ngo amasezerano y'amahoro asinywe hagati ya Felix Tshisekedi, perezida wa Kongo, ndetse na nyakubahwa Paul Kagame w'igihugu cy'u Rwanda i Washington. Intambara yongeye gusutama, amasasu menshi ku rubibe rw'u Burundi na Kongo. Ubwoba mu Rukana na Kamanyora. Twabwira ko mu gitondo intambara zikaze zadutse n'ubundi hafi y'uruzi Rusizi rugabura Uburundi na Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, ihuza M23 n'ingabo z'u Burundi, iza Kongo hamwe n'imirwi ya Wazalendo. Ibisasu bikomeye nivyo byakanguye abanyagihugu n'ubundi bo mu Rukana muri komine Cibitoki, intara ya Bujumbura mu burengero bw'u Burundi. Intambara zikaze cane ziriko zirabera muri Katogota imbere ya Kamanyora, aho ingabo z'u Burundi, iza Kongo na Wazalendo bahanganye na M23. Ibiharuro by'imfatakibanza vyerekana ko abasivile benshi bariko barahunga, harimwo Kongo bariko barahungira mu gihugu cibanyi cy'u Rwanda ndetse baja no mu Burundi. Abarwanyi basubijwe inyuma ku rubebe muri zo ntambara. Bamwe mu basirikare b'u Burundi bajabutse Rusizi bahungira ku mutumba wa Gatoki mu Rukana nyene. Ingabo z'u Burundi zikaba zabankiye kuja kure, zibegeraniriza hafi y'inkengera z'urubibe imbere yo kubasubiza ku birindiro vyabo, aho nyine bariko bararwana na M23. Bibandanije gutera ubwoba, aho abasirikare nyine bakimara kwegeranywa na bene wabo b'u Burundi basubiye gutera ibisasu ku birindiro vya M23. Ibisasu vyagiye biraturuka ngaha mu gihugu c'u Burundi, bishobora gutuma abarwanyi ba M23 bagira uburakari bukomeye cane, bakaba batera ibisasu n'ubundi ngaha mu gihugu c'u Burundi, maze intambara tayari ikaba yadukiriye no mu gihugu c'u Burundi. Mu gihe bizwi yuko Perezida Evariste Ndayishimiye atari mu gihugu, kandi ibijanye n'ino ntambara abifisemwo ukuboko gukomeye cane, aho ibingibi vyanongeye kuvyura icuka cibi hagati y'igihugu c'u Burundi ndetse n'igihugu cibanyi cy'u Rwanda. Mu gihugu cibanyi cy'u Rwanda cyagiriza
igihugu c'u Burundi ko giha intwaro FDLR umurwi w'inkorabara wasize ukozeho nyabwoko mu Rwanda mwaka w'1994 aho kuri ubu ngubu u Rwanda narwo rurashobora kwihorera ivyo bigakurira ku kugene u Rwanda rwashize ibitwaro bikomeye cane ku rubibe u Rwanda ruhana na Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo ndetse n'u Burundi bivanye n'ingene abarundi boba bakoze mu jisho u Rwanda bagatera ibisasu bikomeye cane aho kuri ubu ngubu ibintu bishobora guhindura isura umwanya n'umwanya maze u Burundi bukadukirwa maze intambara ikaba iy'akarere kandi bamwe n'abandi bavuga yuko u Burundi aribwo bushobora guhomba vyinshi cane ni mu gihe Perezida w'u Burundi ari i Washington muri Amerika mu kuba indorerezi mu gusinya amasezerano y'amahoro hagati y'igihugu c'ububanyi c'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Indwano zirakomeye cane ubundi singaho gusa mu Rugombo n'ubundi mu ntara y'Ibitoki abatuye Rugombo bazindutse mu ntara ya Bujumbura bazindutse batangaza ko bumvise ibisasu bindi bikomeye cane n'amasasu mato mato vyaturutse ku butaka bw'u Burundi vyerekeza ku birindiro vya AFC M23 guhera mu gitondo nkuko inkuru nyinshi zaho zibitangaza. Ivyo bisasu vyatanguye mw'ijoro bikomeza mu gatondo cya kare bituma impungenge ari nyinshi ku baturiye imipaka aho abarundi babona yuko izi ntambara zishobora kwadukira mu gihugu cabo kuri ubu ngubu bakaba babujijwe kurima kuja mu mirima yabo ndetse no kuguma mu nzu kubw'ubwoba bwinshi yuko ibintu bidasanzwe bishobora kwadukira ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ku ruhande rw'u Burundi ho byifashe gute? Abasigaye mu gihugu bariko baratunganya kandi bariteguye intambara ubona yuko ibintu bishobora gukomera ku mpande zombi. U Rwanda rurashobora gusubiza ivyo bisasu Burundi buriko buratera. Ni ibintu bikomeye cane rero. Abari muri Amerika ho byifashe gute? Muri Amerika amakuru adushikira muri kano gatondo umukino urashushe umwe wese n'ikarita yiwe. Kongo ejo yatunganije ikiganiro ku bamenyesha amakuru ivuga ivyerekeye amasezerano bagiye gusinya. Ejo nyine u Rwanda rwatunganije akavuna amasase n'abasenateri bo mu mugambwe w'abarepublikani wa Donald Trump bagenda banemeranije kubandanya bakorana neza nk'ibihugu. Agakino kageze mu mwanya w'inyongera aho umwe wese ariko acanga ikarita yiwe ababisesangura bakabona ko atagishasha kiza kuvamwo gisumba icari cabaye no mu gihe ca Joseph Kabila. Amasezerano nk'aya yarabaye abera muri Amerika imbere ya Obama. Amahoro mu buseruko bwa Kongo arashobora kuzama mu mvugo gusa uko abategetsi bazoza barakurakuranwa mbega ari hamwe natwe nk'u Burundi twotsinda akoba twakikebera agace kuri ico gihugu ca Ndomboro ya Soro. Kuri ubu ngubu Burundi buri kugwa mu mporera. Perezida w'u Burundi ari muri Amerika ariko nanone bikaba vyaragaragaye yuko yasuzuguwe cane mu kwakirwa ndetse no mu gutumirwa aho yatumiwe bisa nkaho inama canke ibirori vyegereje mu gihe abandi ba perezida bari batumiwe cera. Ivyo bamwe n'abandi babona yuko perezida w'u Burundi ari agasuzuguro gakomeye cane ariko arakorerwa. Kuri ubu ngubu abaperezida bagerageje kuja muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika duhereye ku mukuru w'igihugu c'ububanyi c'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame baragiranye ibiganiro n'abasenateri bo mu barepublikani bo mu mugambwe wa Donald Trump banavugana ku bijanye n'ivyateza imbere ibihugu vyabo ndetse no gukorana. Ariko kuri ubu ngubu nta gakacira ko Perezida Evariste Ndayishimiye amaze igihe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko kuri ubu ngubu nta n'ibiganiro yigeze aragirana nabo yasanze. Aho bimwe n'abandi babona yuko Perezida Evariste Ndayishimiye afashwe nk'igishusho muri Amerika. Ibibabaje cane aho ashobora no gusanga igihugu ciwe cafashwe mu gihe yibereye
mu rukino kuri ubu ngubu atazi. Ibi ngibi biri buze gushika hehe mu kandi kanya turaza kubandanya kubakurikiranira amakuru hagufi kubiriko biraba mu kandi kanya turaza kubabwira izindi nkuru zishushe turiko turabategurira. Bivyiza kuri mwese nivyo ndabifurije.